Hello bantu banje muraho mumeze neza. Ego turi kuri Kento TV ya shene yanyu mukunda, natwe turabakunda. Uno munsi rero nabazaniye agatrike gashasha. Agatrike gashasha na cyane ku bantu bakoresha WhatsApp. Na gatrike kabereka ingene ushobora kunyegeza ko waravye message mu gihe uri ku murongo. Ahantu rero mutari bwabimenye, reka munkurikirane murabe ingene mushobora kubikora. Urinjira muri WhatsApp. Urinjira muri WhatsApp. WhatsApp yanje ngiyi. Unjira muri WhatsApp indani. Ushitseyo ucuraba aha hari utuburungu dutatu. Ngaha abantu banje ngaha ugaca uhafyonda, uca winjira aha muri parametre ngiyi. Injira muri parametre, hama ucubona ahanditse confidentiality ngiyi, ugaca uhafyondako. Uhejeje uca ubona ahanditse confirmation de lecture. Aha rero jewe nta muntu ntashaka ko abona message ko nayisomye ndayisomye arabibona, ariko wewe mu gihe utoba ubishaka uca ufyonda ngaha abantu banje aha ukadesactiva ngaha. Nuko rero mu gihe udashaka ko abantu babona ko wasomye message, ariko kandi udashaka ko ari abantu bose waplika kuri iyo ntuzenya ko batobona ko wasomye message, iyo ari nk'umuntu umwe, reka ndabereke ngene ucu ubigira. Iyo ari nk'umuntu umwe ushaka kubigirako, ucuja ngaha. Dufate par exemple ni nk'uyu, ugomba kubigira kuri uyu muntu uyu. Uko uca ubigira, uca umuklikako. Umaze kumuklikako, mwabonye ko namaze kumuklikako, n'uyu. Uca ufyonda kuri aka kantu, aka kantu gafise agafresh kamanuka. Ego ukagafyondako, acaja deja muri archive. Ushaka rero kuraba ko yamaze kuja muri archive, donc uca ufyonda aha nyene aha. Archive ngaha irahari, uca uklika ngaha nyene kuri archive. Wa muntu nguyu duca tumusangayo. Mwamubonye nguyu duca tumusanga muri archive. Aha niho ucuza uramuraba ko wamwandikiye canke nawe yakwishuye. Murakoze rero, agatrike kuno munsi karako. Ego abanwanyi ba Kento TV turabaramukije, turabashimira cyane ko mubandanya mudukurikirana. Umuntu ataragira like, comment and share muri bwa bwiza bwanyu, turamuhaye ikaze ashobore kugira like and share and comment. Mugira umunsi mwiza.